only football can make you feel like this. IWACU Top TV muri kumwe na Jean Paul Dunia mu kiganiro c'inkino IWACU Sport News. Tukaba tubanje kubasaba imbabazi kuko ejo ku munsi wa mbere ikiganiro kitashoboye kuboneka bivanye nuko ivyuma bidasezerana mu buhinga bw'ivyuma. Tukaba dushoboye kukibashikiriza uno munsi wa kabiri. Tubasaba imbabazi cyane mutubabarire aho tugiye kuzana amakuru y'inkino menshi cyane avugwa hirya no hino kwisi, aho tuja guhera ngaha iwacu mu Burundi. Nongere ndabahe ikaze aho muherereye mwese, ndababwire nti mwaramutse aho bukeye, aho bwije ndababwire nti mwiriwe. Nikaze aba sportif muri rusangi, abafise ico bahuriye ko na sport, ndavuga aba arbitre, aba coach, abakinyi, abafana, eka mwese muva mukagera murahawe ikaze kuri IWACU Top TV mu kiganiro IWACU Sport News. Mukanya reka cenda babwira ingingo nkuru tuja kuganirako. Ndabasaba ko ibitekerezo vyanyu mwovyandika mukaja muri commentaire mukaduha inyunganizi zanyu, nazo tuba tuzikeneye. Reka rero ndababwire ingingo nkuru zigize kino kiganiro cacu. Turi kwigenekerezo rya 14 ukwezi n'inyakanga umwaka 2021, aho tuja guhera ngaha iwacu mu Burundi. Championnat muri kino gihe ntiri kiraba yarahagaze bivanye nuko hari inkino ziriko ziraba ziri international na vya bindi bita ngo FIFA Black byatumye inkino zitabandanya. Turahera rero mu Burundi hari inkino za gicuti duza kuvuga ko inkino nyinshi cyane za gicuti zabaye. Turava mu mupira w'amaguru tuje kuvuga muri basket, turaja kuhava tuvuge kuri equipe ya Aigle Noir, aho muri kano Kenya tuvugana yamaze gushikira mu gihugu ca Tanzania, aho yashikiye muri locale mu muji wa Arusha. Turaja kuvuga ivyayo, tuje kuhava tuje kurabira hamwe inkino za Afrika muri volleyball ziko zirabera hariya mu gihugu cy'u Rwanda muri capitale Kigali. Turaja kuvuga aho Uburundi nabwo nyene bwaserukiwe mu bagabo n'abakenyezi. Tuje kuhava tuje kurabira hamwe muri Afrika tuvuge kuri Ligue des Champions ya Afrika hamwe na Coupe de la Confédération ya Afrika, aho twaserukiwe n'imigwi ibiri ariyo Messager Dongozi na Bumamuru. Tuhave twambuke imbibe, twambuke iba hari ya Mediterranée dushike muri kumugabane wa Buraya, aho tujya kurabira hamwe inkino zabaye mu mashampiyona akomakomeye hariya i Buraya. Turahava tuje muri Ligue des Champions de l'UEFA, aho inkino za Ligue des Champions zongeye gutangura uno munsi. Ku munsi wa kabiri hari inkino nyinshi, nejo ku munsi wa gatatu byose turaza kubivuga. Akanyani kadukundira turaja kurabira hamwe n'amakuru avugwa mu tuntu n'utundi, ni kuvuga hanze y'ikibuga. Ndongeye kubaha ikaze nkuko nabivuze, muri kumwe na Jean Paul Dunia kuri micro, behind camera ni MC Mango Mwembe. Tongere kubaha ikaze kuri IWACU Top TV. Ko nemeje kubivuga mu ncamake ya kino kiganiro, reka duhere ngaha iwacu mu Burundi tubabwire ku nkino za gicuti zabaye, aho twohera ku rukino rwabereye hariya kuri Centre Technique ni mu Ngagara, ni muri zone ya Ngagara mu gisagara ca Bujumbura, aho umugwi wa Tiger Noir Warriors wagiye guhura n'umugwi wa Tel Aviv. Imigwi yose inganya igitsindo kimwe ku kindi. Urundi rukino rwabaye naho Vitalo FC ya hariya i Bujumbura yakiriye umugwi wa Top Junior no mu Kayanza ku kibuga Intwari. Umugwi wa Vitalo ushobora kwirahira umugwi wa Top Junior ku bitsindo 3-1. Urundi rukino Musongati FC y'Igitega yahuye na equipe Royal FC y'Umuramvya, bahuye ku kibuga c'Igitega hajya kuri stade Ingoma, aho Musongati na Royal bashoboye kunganya ibitsindo 2-2.
mu gihe ngaha imuyinga Olympique Star yakiriye umugwi wa Garage Express y'Igitega kuri stade Umuco, aho Olympique Star yashoboye gutsinda Garage Express ibitsindo 3-2. Hariya mu gisagara ca Rumonge naho nyene hari urukino rwahabereye, aho umugwi wa Magala Young Boys wagiye kwihaniza umugwi wa Intwara Rumuri ni kuri stade Ivyizigiro yo mu Rumonge, niho urukino rwabereye, aho Magala Young Boys yatsinze ibisindo 6-3 vya Intwara Rumuri. Urumva ko Magara ni kwari gutsinda gusa, ahubwo kwari kwihaniza. Reka duce tuhava tuvuge kuri Aigle Noir, aho ubu tuvugana yamaze gushika hariya mu gihugu ca Tanzania, bashikiye muri lokale muri muji wa Arusha, ariko uno munsi bakaza gufata urugendo baja i Dar es Salaam, aho baza gukina n'umugwi wa Simba Sports Club wo muri Tanzania. Ni mu rukino rwa gicuti, aho umugwi wa Aigle Noir uriko witegurira itangura neza rya championnat. Tubamenyesha yuko Aigle Noir iherutse kugira isanganya ryabereye muri commune Bukirasazi mu ntara ya Gitega, aho abakinyi benshi bakomeretse, abandi barababara, abandi baravunika, ariko ubu bakaba ariko baroroherwa. Twibaza yuko inyuma y'ugo rukino rwa gicuti bazoca bagaruka kugira ngo batangure championnat. Yego, ikindi twababwira ku mugwi wa Aigle Noir nuko hariya mu ntara ya Ruyigi hari abana benshi cyane bashoboye kwegeranywa, abana bari munsi y'imyaka 17, abo bita bakade, aho Aigle Noir iriko iraforma abana bakiri bato ni hariya mu ntara ya Ruyigi, kugira ngo badoshobore kuramura abana bashobora kuzokina mu mugwi mukuru nkuko bama babigira. Muribuka abakinyi bakomeye cyane, abakinyi nk'aba Yusuf Ndayishimiye batazira Nyange, ubu akina mu mugwi wa Marathia Sport hariya muri Turiki. Abo bose baciye muri academy ya Aigle Noir. Abakinyi nk'aba Kanakimana Bienvenue ubu bari mu gihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abakinyi nk'aba Shaka Bienvenue ubu bakina mu bihugu vya Kenya. Ubu abo bose baciye muri academy ya Aigle Noir, n'ubu rero bakaba ariko barabikora, aho abana begeranirijwe hariya mu ntara ya Ruyigi kugira ngo bashobore gukuramo abana bazokinira umugwi wa Aigle Noir muri kazoza. Tuvuge tuti ni ikintu ciza cyane ku mugwi wa Aigle Noir, ni projet nziza, aho twovuga yuko n'ayandi ma equipe yorabiraho akarorero agashobora gukora ama academy, kuko ni ibintu vyiza cyane gose. Reka tuve kuri Aigle Noir n'inkino za gicuti, tuvuge ku migwi ibiri yaserukiye Uburundi, ariyo Messager Dongozi na Bumamuru, aho Messager Dongozi yaserukiye Uburundi mu nkino za Ligue des Champions ya Afrika. Bumamuru nayo iserukira Uburundi mu nkino za CAF Confederations Cup, aho Messager yahuye n'umugwi wa gendarmerie. Ego Messager yahuye n'umugwi wa Union Sportive de la Gendarmerie yo mu gihugu ca Niger, aho Messager yashoboye kwitwara neza, inganya igitsindo kimwe ku kindi hariya muri Niger. Umugwi wa Bumamuru nawo wahuye n'umugwi wa Bumamuru wahuye na Diable Noir yo muri Congo, aho Bumamuru yashoboye kunganya ubusa ku wundi na Diable Noir ni hariya mu gihugu ca Congo Brazzaville. Aho twavuga tuti imigwi yacu yarigenge neza, kuko kunganiriza hanze si ikintu kiba coroshe, aho tworindira imigwi inkino zo gusubiriza zisha ziba ku munsi wa gatandatu. Ikindi twabamenyesha nuko angahe wacu mu Burundi atankino zizohabera. Iyi migwi yose y'aba Bumamuru na Messager Dongozi bose bazokwakira mu gihugu ca Tanzania, kuko ngahe wacu mu Burundi nta kibuga na kimwe cemewe na FIFA, ari naco gituma bazoca batira ikibuga mu gihugu ca Tanzania. Reka tumira mate tuce tuvuga ku nkino za volleyball ziriko zirabera hariya i Kigali mu Rwanda muri Arena, aho bari muri championnat d'Afrique ya volley.
imbere yuko duja mu gihugu cy'u Rwanda tubabwira inkino za volleyball ziriko zirahabera, reka maze ndababwire yuko championa y'u Burundi hogiye gusohoka ikirangamisi uko inkino bazogenda barahura, aho bazotangura ku munsi wa gatanu tuzobashikiriza amakuru ukuntu imigwi izogenda irahura mu kiganiro cacu cyo ku munsi wa gatanu, twibutsa yuko abakunzi ba championa mugira musubire kuryoherwa mu gihe hari hamaze hafi indwi zibiri championa yarahagaze. Ni ibintu byiza cyane, ni ibintu biryoshe kuko abakunzi b'umupira bari bamaze igihe babura aho bateramira. Reka rero dusimire haya mu gihugu cy'u Rwanda ahariko harabera championnat d'Afrique muri volleyball, aho inkino zatanguye igenekerezo rya ndwi ku kwezi kw'icenda rikaba rizorangira igenekerezo rya 14 ku kwezi kw'icenda nyene, aho hitavye ibihugu 16 arivyo u Rwanda, u Burundi, Uganda, Burkina Faso, Tunisie, Nigeria, Ethiopie, Soudan du Sud, Cameroun, République démocratique du Congo, Niger, Mali, Egypte, Maroc, Kenya hamwe na Tanzania. Reka tuvuge mwitsinda gusa Uburundi bwari burimwo, ayo tsinda rya mbere yari rigizwe n'u Rwanda, u Burundi, Uganda na Burkina Faso, aho inkino zatanguye itariki indwi hari ku munsi wa kabiri itariki indwi geje isaha 3 zo mu gitondo. Uganda na Burkina Faso niko rukino rwatanguye, aho Uganda yashoboye gutsinda Burkina Faso amaseti 3-1 ya Burkina Faso. Seti ya mbere 25-15 ya Burkina Faso, ya kabiri 25-18 ya Burkina Faso, iseti ya gatatu itsindwa na Burkina Faso 28-26, iya kane abaganda barayitsinda ku manota 25-13 ya Burkina Faso. Igihe cy'isaha 4 z'ijoro n'iminota 15 u Rwanda n'u Burundi, aho u Rwanda rwashoboye gutsinda u Burundi amaseti 3-0. Iseti ya mbere u Rwanda rwayitsinze ku manota 25-15 y'u Burundi, ya kabiri 25-19 y'u Burundi, ya gatatu 25-12 y'u Burundi. Inkino zarabandanije igenekerezo rya 9, aho igihe cy'isaha 8 Ubuganda bongeye guhura n'u Burundi. Ubuganda bwirahira u Burundi amaseti 3-0. Seti ya mbere 25-18, ya kabiri 25-15 y'u Burundi, ya gatatu 25-18 y'u Burundi. Urumva ko u Burundi butwaye neza muri izo nkino. Ku munsi wa kane nyene, ku munsi wa kane igenekerezo ry'icenda igihe cy'isaha 12 u Rwanda na Burkina Faso, u Rwanda rwihera Burkina Faso ku maseti 3-0, aho iseti ya mbere u Rwanda rwayisinze ku manota 25-18, ya kabiri 25-20, ya gatatu 25-16 ya Burkina Faso. U Burundi bwasubiye gukina itariki 10 hari ku munsi wa gatanu igihe cy'isaha 10 z'umuhingamo, aho u Burundi bwatsinze Burkina Faso amaseti 3-1. Seti ya mbere ni Burkina Faso yayitsinze amanota 26-80 y'u Burundi. Iseti ya kabiri Burundi burayitsinda 25-20 ya Burkina Faso. Iseti ya gatatu Burundi buyitsinda kuri 25-21 ya Burkina Faso. Iya kane abarundi barayitsinda kuri 25-20 ya Burkina Faso. Inkino zagiye kurangizwa n'urukino rw'u Rwanda, ndavuga muri poule A Burundi burimwo, u Rwanda rwakira Uganda, aho kugenekerezo rya 10 ku munsi wa gatanu igihe cy'isaha 12 u Rwanda rwakiriye Uganda. U Rwanda rutsinda amaseti 3-2 ya Uganda. Seti ya mbere yatsinzwe n'u Rwanda 25-15, ya kabiri itsindwa na Uganda 25-21 y'u Rwanda, ya gatatu itsindwa n'abagande nyene 25-23 y'u Rwanda, iya kane itsinda abanyarwanda 25-11 baca bakina Seoul, aho u Rwanda rwashoboye kwirahira Ubuganda ku manota 15-9 ya Uganda. Inkino zikaba kuri musi tuvugana bakaba bageze muri finale, aho finale izoba ku munsi w'ejo
ku munsi w'ejo aho finale izohuza igihugu ca Cameroon na Tunisie ni ku munsi w'ejo igenekezo rya 15 niho bazohura kuri finale akaba ariho bageze mu bakenyezi naho nyene inkino zarabaye ariko nabo nyene bakaba bageze kuri finale aho u Rwanda rwashitse kuri finale Rwanda ruzukina finale mu bakenyezi aho twababwira nk'urukino rwabaye ku munsi w'Imana aho u Rwanda rwashoboye kwirahira mu bagore kwirahiye Maroc aho bariko barihorera kuko Maroc yari yatsinze u Rwanda abanyarwandakazi rero batsinda Maroc amasete 3-1 ico nico twovuga kuri izi nkino za volleyball ziriko zirabera hariya mu gisagara ca Kigali ni capitale y'u Rwanda muri Kigali Arena. Reka tumire amate tuce tuza turabire hamwe inkino ku mugabane wa Afrika aho bariko barakina muri Ligue des Champions Africa hamwe no muri Cup Confederations Cup. Nkuko nari kubibabwira reka turabire hamwe inkino zariko ziraba ku mugabane wa Afrika aho mu nkino za Ligue des Champions ya Afrika aho bageze muri bimwe bita Premier Tour Préliminaire aho inkino zatanguye ku munsi wa gatanu ni equipe ya Express yatsinze equipe ya El Merreikh ibitsindo 2-1 Amazulu na Nyasa Big Billet Nyasa Big Billet itsinda 1-0 ca Amazulu ku munsi wa gatandatu naho nyene inkino zarabandanije aho equipe ya Club Union de Sportiva de Songo yatsinda equipe ya Toho igitsindo 1-0 Royal Leopards itsinda Zesco United igitsindo 1-0 Juanenge Galaxy itsinda ibitsindo 2-0 bwa Diplomate Association Sportive Arta Solar itsinda igitsindo 1-0 na n'umugwi wa Tusker Sangrada Esperança na FC Platinum banganya ubusa ku bundi Burundi Sports na Manyema bagira 1-0 Sonabel na Stade Malien itsinda igitsindo 1-0 bwa Sonabel Union Sportive de la Gendarmerie Nationale na Message Dongozi bagira 1-0 Message Dongozi nyonga iwacu mu Burundi Fortune na AS Setif Fortune itsinda 3 bwa kubusa bwa AS Setif Ajobi Football Club na Nwadibu banganya igitsindo 1-0 Tengwe FC na Asek itsinda igitsindo 1-0 bwa Tengwe FC ku munsi wa Mungu naho nyene inkino zarabandanije aho Facile Kenema Sport Club na Al Hilal bagira ibitsindo 2-0 Mogadishu City Club na Apel FC banganya ubusa kubusa Kem na Al Ittihad Tripoli itsinda ibitsindo 2 kubusa bwa Kem Aqua United itsinda igisindo 1 kubusa bwa CL Belouizdad Young Africans na Livers United Young Africans itsinda igisindo 1 kubusa bwa Yanga Fovu na Petro do Luanda bagira 2-0 Akonangwi na Zanako itsinda 2 kubusa bwa Akonangwi LPRC Awards itsinda Asco ibitsindo 3 kubusa inkino zikaba zizobandanya ku munsi wa gatanu guhera ku munsi wa gatanu ni tariki 17 z'ukwezi kw'icenda aho inkino zizobandanya inkino zo gusubiriza tukazoba tuzobibamenyesha mu makuru yacu yo hanyuma reka turabire hamwe no muri Coupe de la Confédération canke CAF Confederations Cup aho inkino zabandanije naho nyene batangiye ku munsi wa gatanu aho equipe yitwa Olympique na AS Kigali yatsinze 2-1 ca Olympique Bumamuru na Diable Noir banganya ubusa ku bundi hariya muri Congo Brazzaville FC Dikil na Biashara United Biashara itsinda 1 ku busa bwa FC Dikil ku munsi wa gatandatu ahari ku munsi wa gatanu ku munsi wa gatandatu Red Arrows na Young Buffaloes
Red Arrows itsinda ibisindo bibiri kuri kimwe ca Young Buffaloes. Atlabala na Al Ahli Melowe, Atlabala itsindwa ibisindo bibiri kubusa na Al Ahli Melowe. Azame na Horsid, Azame itsinda Horsid ibisindo bitatu kuri kimwe. Binga na MC Blewars, Binga itsinda bitatu kubusa bwa MC Blewars. Ku munsi wa Mungu CFFA na Kabwe Warriors banganya ubusa ku bundi. Uganda Revenue Authority na Ethiopian Kofa, Uganda itsinda bibiri kuri kimwe ca Ethiopian Kofa. Moga Sport na Europa United banganya ubusa ku bundi. Yenenga na San Pedro banganya ubusa ku bundi. Bengwe Dan na AS Police, Bengwe Dan itsinda bitatu kuri kimwe ca AS Police. Kala na Concorde, Kala itsinda bitatu ku busa bwa Concorde. Mafunzo na Inter Club de Rwanda, Inter Club de Rwanda itsinda kimwe ku busa bwa Mafunzo. Diambas na Wakileja, Diambas itsinda bitatu ku busa bwa Wakileja. Farlaba na Bifedo Borgo, Farlaba itsinda bitatu kuri kimwe ca Bifedo Borgo. Inkino zikaba zizobandanya ku munsi wa gatanu nyene igerekezo rya 17 aho bazosubira gukina inkino zo gusubiriza. Bikaba ari uko vyari byifashe muri Ligue des Champions ya Afrika hamwe no muri CAF Confederations Cup. Reka tubira mate tuje tuza turabire hamwe inkino zabaye hariya ku mugano wa Buraya, aho tuza kubambutsa iba hari ya Mediterane tugashika ku mugano wa Buraya. Turabire hamwe uko inkino zagenze duhereye mu gihugu cy'Ubufaransa muri Ligue 1 mwihiganwa rya. Twashitse Iburaya turabire hamwe inkino zariko ziraba. Duhere mu gihugu cy'Ubufaransa muri championnat yaho yitwa Ligue 1, aho inkino zatanguye ku munsi wa gatanu, aho Lorient yirahiye umugwi wa Lille ibitsindo bibiri kuri kimwe. Ku munsi wa gatandatu PSG yirahira umugwi wa Clermont ibitsindo 4 ku busa. Ibitsindo vya PSG vyasinzwe n'umukinyi Anda Herrera yatsinze ibitsindo bibiri ku minota 20 n'umunota 31. Ikindi gitsindo cinzwe na Kylian Mbappe ku minota 55. Igitsindo ca kane ca Lal Salama cinzizwa n'umukinyi Idriss Gana Gueye ku minota wa 35. Inkino zarabandanije ku munsi wa gatandatu Monaco na Marseille itsinda Monaco ibitsindo 2 ku busa. Montpellier Saint-Etienne bibiri vya Montpellier ku busa bwa Saint-Etienne. Brest na Angers bagira kimwe ku kindi. Bordeaux na Lens itsinda Bordeaux ibitsindo 3 kuri 2. Rennes na Reims itsinda Rennes ibitsindo 2 ku busa. Metz na Troyes bibiri ubusa bwa Metz. Nantes na Nice itsinda 2 ku busa bwa Nantes. Lyon na Strasbourg itsinda 3 kuri kimwe ca Strasbourg. Gushika ubu ku munsi wa gatanu ku ndwi ya gatanu uko imigwi isumbasumbanya, umugwi wa PSG ni uza mu kibanza ca mbere aho ufise amanota 15 kuri 15. Angers amanota 11 mu kibanza ca kabiri. Marseille amanota 10 mu kibanza ca gatatu. Nice ku kibanza ca kane amanota 9. Lens kibanza ca gatanu amanota 9. Umwanya w'indwi ni Lyon n'amanota 8. 12 umwanya wa Lille iri ku mwanya wa 12 amanota 5. Ikipe nka Monaco iri ku mwanya wa 16 n'amanota 4. Imigwi itatu ya nyuma ni Metz amanota 3 ku mwanya wa 18. Mwanya wa 19 ni Saint-Etienne amanota 3. Mu gihe umugwi wa Bordeaux uri mu kibanza ca nyuma umwanya wa 20 n'amanota 10 n'amanota 2. Babari amanota 2 yonyene niyo Bordeaux ifise gushika ku munsi wa gatanu wa championnat y'Ubufaransa Ligue 1. Abamaze gutsinda ibitsindo vyinshi ni wa mbere Kylian Mbappe ibitsindo 4. Moussa Dembele afise ibitsindo 4 nawe nyene. Amin Julie afise ibitsindo 4 nawe nyene.
Dimitri Payet afise ibitsindo bitatu. Reka duce dusimbira mu gihugu c'Ubudagi turabire hamwe ingene inkino zagenze muri Bundesliga aho bari bageze ku munsi wa kane. Urukino inkino zatanguye ku munsi wa gatandatu aho Bayern Leverkusen na Dortmund yashoboye kwirahira Bayern Leverkusen ibitsindo 4-3 aho ibitsindo vya Dortmund byayijijwe n'umukinyi Erling Haaland yashoboye kwinjiza ibitsindo 2 ku minota 37 n'umunota wa 77 kuri penalty. Ikindi cinjizwa na Blandet ku munota wa 49. Ikindi cinjizwa na Gueleilo ku munota wa 71. Inkino zarabandanije ku munsi wa gatandatu Union Berlin na Augsburg bagira ubusa ku bundi. Freiburg na Cologne bagira kimwe ku kindi. Greuthof na Wolfsburg bibiri vya Wolfsburg ku busa bwa Greuthof. Hoffenheim na Mainz 05 Mainz itsinda bibiri ku busa bwa Hoffenheim. Leipzig na Bayern Munich Bayern yihariza Leipzig ibitsindo 4-1 aho ibitsindo vya Bayern bijwe na Lewandowski kuri penalty ku munota wa 12, Musiala ku munota wa 47, Leroy Sané ku munota wa 54, Choupo-Moting ku munota wa 90 w'inyongera niho Choupo-Moting yashoboye gutsinda igitsindo. Inkino zarabandanije ku munsi wa Mungu aho Eintracht Frankfurt na Stuttgart bagize kimwe ku kindi. VfL Bochum na Hertha Berlin itsinda 3 kuri kimwe ca VfL Bochum. Mönchengladbach na Arminia Bielefeld Mönchengladbach itsinda ibisindo 3 kuri kimwe ca Arminia Bielefeld. Bikaba aruko byari byifashe muri Bundesliga mu gihugu c'Ubudagi. Tunyaraguritse tuje muri Serie A ni mu gihugu c'Ubutaliyana aho bo bari bageze ku munsi wa gatatu. Aho inkino zatanguye ku munsi wa gatandatu. Empoli na Venezia. Empoli itsindwa kimwe kuri bibiri vya Venezia. Naples na Juventus la vieille dame. Iyi ekipe igeza habi aho Naples yashoboye kwirahira Juventus ibisindo 2-1 mu gihe Juventus yari yatangiye gutsinda munota wa 10 Morata yamaze gushiramo igitsindo ca mbere ariko birangira itsinzo ibisindo 2 kuri kimwe ca Juventus. Ku munsi w'Imana Atalanta Bergame na Fiorentina itsinda ibisindo 2 kuri kimwe ca Atalanta Bergame. Sampdoria na Inter de Milan banganya ibisindo 2 ku bindi. Cagliari na Genoa itsinda Cagliari ibisindo 3 kuri 2. Torino na Salernitana Torino itsinda ibitsindo 4 kuri kubusa bwa Salernitana. Spezia na Udinese itsinda igitsindo kimwe kubusa bwa Spezia. Milan AC na Lazio irahira Lazio ibitsindo 2 kubusa bwa Lazio. AS Rome na Sassuolo itsinda 2 kuri kimwe ca Sassuolo. Bologna na Hellas Verona bakinye ejo tukaba tutaramya ngene urukino rwagenze. Gushika kuri munsi wa gatatu ekipe ya mbere ni AS Rome ifise amanota 9. AC Milan ifise amanota 9. Naples ifise amanota 9 ku mwanya wa gatatu. Ku mwanya wa kane ni Inter ifise amanota 7. Ekipe nka Juventus iri ku mwanya wa 16 aho yifitiye inota 1. Urumva ko la vieille dame kabisa ari la vieille dame nyene tuzi gitumagira ni kubera umukinyi wabo bahorana Cristiano Ronaldo CR7 yamaze kuyivamwo akaba yibereye mu mugwi wa Manchester United aho yasubiye mu mugwi wa Mureze. Iyi ekipe irakwiye kwisubirako kuko ni ekipe ikomeye cyane aho twababwira gushika ubu abamaze kwinziza ibitsindo vyinshi kugeza ubu ku mwanya wa mbere ni Chilo Immobile wa Napoli akaba afise ibitsindo 3. Jordan Veretout wa Roma nawe nyene afise ibitsindo 3. Ibitsindo 3. Joao Pedro ibitsindo 3. Dusan Vlahovic nawe nyene afise ibitsindo 3.
akaba ari uko bimeze. Reka tubandanye no mu gihugu ca La Liga, yes. Tuje muri La Liga muri championnat ya Espagne, aho nabo nyene bari bageze kuri 4e journée, inkino zatangiye ku munsi wa gatandatu, aho umugwi wa Levante na Rayo Vallecano banganije igisindo kimwe ku kindi. Athletic Bilbao yirahira Real Mallorca ibisindo biri ku busa. Ku munsi w'Imana Espanyol na Atletico Madrid itsinda ibitsindo bibiri kuri kimwe ca Espanyol, aho urukino rwatangajije benshi hago bavuze bati bashize ko prolongation kuko hageze ku minota 90 banganya igitsindo kimwe ku kindi, hama umuhagarikizi aja kongera iminota 10, bamwe bavuga bati yari prolongation iminota 10 ni myinshi cyane, hama Atletico Madrid ishobora gutsinda ikindi gitsindo ica igira bibiri kuri kimwe ca Espanyol Barcelona. Osasuna na Valence irahera Osasuna ibisindo 4 kuri kimwe. Cadix na Sociedad itsinda ibisindo bibiri ku busa bwa Cadix, aho Cadix yarose ikarata itukura. Equipe ya Real de Madrid itsinda Celta Vigo ibisindo 5 ku bisindo bibiri vya Celta Vigo, aho twovuga tuti kudo chapeau kuri Real de Madrid, aho igisindo ca mbere umukinyi nka Karim Benzema yatsinze ibitsindo bitatu wenyene nicyo bita hat-trick ku minota 24 yarinjije igitsindo 46 igize igitsindo ku minota 87 atsinda ikindi gitsindo kuri penalty, ikindi gitsindo cinjizwa na Edward Camavinga ku minota wa 72 mu gihe na Vinicius Junior nawe nyene yinjije igitsindo, akaba aruko byari byifashe, aho twovuga yuko abakinyi ba Real Madrid nkuko yenda ari bakuru bafise cyo twita maturité bashoboye kugerekana mu kibuga, aho twovuga ku mukinyi wa nka Karim Benzema yari na Kizigeza we yambaye igitambaro ca capitaine, yashoboye kwerekana urukino rwiza, ashobora no gutsinda ibisindo bitatu. Ubundi mukinyi twovuga ni Edward Camavinga yahora muri equipe ya Stade Rennais mu Bufaransa, nawe nyene mu rukino rwe rwa mbere yashoboye gutsinda igitsindo cyiza cyane, aho yerekanye n'urukino rwiza gose, bikaboneka yuko ari umukinyi mwiza cyane. Undi twovuga ni Vinicius Junior na umukinyi Luka Modric bashoboye kwerekana performance nziza cyane, aho twovuga ko Modric ubiravye arashaje ariko urabona yuko ingufu akizifise, ibintu bitangaje cyane ku myaka 36 uravye performance yikagira mu kibuga, umukinyi mwiza cyane. Kugeza ubu abafise ibitsindo vyinshi ni Karim Benzema ibitsindo 5, Vinicius Junior ibitsindo 4, uwundi mukinyi afise ibitsindo 4 n'umukinyi Oyarzabal wa Sociedad nawe afise ibitsindo 4, aho ukuri migwi nayo igenda irutanya. Real Madrid, Valence, Atletico Madrid bose bafise amanota 10, Sociedad amanota 9, equipe nka FC Barcelona iri ku mwanya w'indwi n'amanota 7 nyene. Nuko byari byifashe muri La Liga, aho bari bageze ku munsi wa 4. Reka rero dusimbire muri English Premier League, championnat benshi mukunda cyane gose, aho naho nyene inkino zabaye. Reka turabira hamwe n'ivyagenze. Batanguye ku munsi wa gatandatu, aho equipe ya Crystal Palace yagiye kwihaniza umugwi wa Tottenham ibitsindo 3 ku busa bwa Tottenham, aho twavuga yuko na Tottenham nayo negeze habi gutsindwa na Crystal Palace ibitsindo 3 ku busa ibintu byoroshe. Watford Wolves bibiri vya Wolves ku busa bwa Watford. Brentford na Brighton kimwe cha Brighton ku busa bwa Watford. Arsenal kera kabaye iratsinda Norwich City agatsindo kamwe ku busa. Reka ndakita agatsindo abafana ba Arsenal impave mu ndaba nabi kuko ni equipe yarigeze habi, yari maze gutsindwa inkino 3 za mbere, aho yatsinzwe n'umugwi wa Brentford 2 ku busa, itsindwa na Chelsea 2 ku busa, itsindwa na Manchester City ibitsindo 5 ku busa. Urumva yuko yarigeramiwe, yarigeze habi, aho yari no ku mwanya wa nyuma. Aho igitsindo cyabonetse ku minota 36 gitsinzwe na Kizigenza Pierre-Emerick Aubameyang. Nuko byari byifashe,
Manchester United na Newcastle. Manchester United yihaniza Newcastle ibitsindo 4-1, aho twababwira ko umukinyi CR7 machine yashoboye gutsinda ibitsindo 2 wenyene. Ekipe ya Southampton itsinda Southampton na West Ham banganya ubusa ku bundi. Leicester City na Manchester City itsinda igitsindo kimwe ku busa bwa Leicester City. Chelsea na Aston Villa, Chelsea itsinda ibitsindo 3 ku busa bwa Aston Villa, aho ibitsindo vya Chelsea vyinjijwe na Lukaku yinjije ibitsindo 2. Icambere ku munota wa 15, ica kabiri ku munota wa 90 umukino ugiye kurangira, ikinjijwe na Matteo Kovacic ku munota wa 49. Leeds na Liverpool itsinda ibitsindo 3 ku busa bwa Leeds, aho ibitsindo vya Liverpool binjijwe n'umukinyi Salah ku munota wa 20, Fabinho aratsinda igitsindo ku munota wa 50 hamwe na Sadio Mane yinjije igitsindo ku munota wa 90 urukino rugiye kurangira. Gushika muri kano kanya tuvugana abafise ibitsindo vyinshi ni ekipe ya mbere ni mumbabarire kadababwire kuntu imigwi irutana. Manchester United ifise amanota 10, Chelsea amanota 10, Liverpool amanota 10. Ekipe ya kane ni Manchester City amanota 9, Tottenham iri ku mwanya wa gatandatu amanota 9 nayo nyene. Ekipe nka Arsenal iri ku mwanya wa 16 n'amanota 3, aho yavuye ku mwanya wa nyuma. Yego nuko bimeze. Abakinyi bamaze gutsinda ibitsindo vyinshi, uwa mbere ni Romelu Lukaku wa Chelsea ibitsindo 5, Bruno Fernandes wa Manchester United ibitsindo 5 nawe nyene, Antonio wa West Ham United afise ibitsindo 4, Calvert-Lewin wa Everton afise ibitsindo 3. Akaba ari uko bagenda barutanya, aho twabwira ko umukinyi nka CR7 nawe nyene amaze gutsinda ibitsindo 2, akaba amaze gukina urutsindo rumwe, aho bariko baratsinda umugwi wa Newcastle ibitsindo 4-1. CR7 agashobora kwinjiza ibitsindo 2 wenyene, aho twumvuga yuko yagarutse neza, aho yagarutse mu mugwi we wa Manchester United, aho yubakiye izina. Abafana ba Manchester United bakaba bamwakiriye neza bavuga bati ni comeback home, ti wagarutse mu rugo, aho yashoboye no kubanezereza, ashobora gutsinda ibitsindo 2. Uyu nawe nyine tumuvuga ko ikintu uri kuraba imyaka agezemo, imyaka 36, ariko karaba ivyo akora mu kibuga ni ibintu bitangaje cyane, aho abakinyi bageze kuri iyo myaka usanga batakigira inguvu, gasanga nyine bakina bitsitara, ariko wewe aguma yerekana yuko anyotewe gutsinda, anyotewe gukina. Reka tuje turabe iyo birangirira ivy'uyu musore Cristiano Ronaldo Aveiro de Santos. Reka tumira mate tuje tuza turabire hamwe inkino za Ligue des Champions ya UEFA, aho zizotangura ku munsi w'ejo akazobananya no ku munsi wa gatatu. Cyo turabira hamwe ingene inkino zizogenda. Twageze muri UEFA Champions League canke Ligue des Champions, aho inkino zasubiye gutangura, inkino benshi mukunda cyane, aho ku munsi w'uyu munsi ku wa kabiri no ku munsi w'ejo bamwe muzorara amajoro muja kuraba ama ekipe yanyu kuntu ariko aritwara, amwe atsindwa ayandi atsinda, bamwe baryoherwa abandi bababara, aho baba bariko bararirimba ngo ce sont les meilleures équipes, aho iyo ndirimbo tuyumva mu ndimi zitatu, igifaransa, icyongereza n'ikidagi, bavuga bati ce sont les meilleures équipes, ce sont les meilleurs joueurs, ce sont les meilleurs coachs, ce sont les meilleurs stades, aho ekipe kugira ibigere ko iba yabikoreye cyane, aho tuvuga ko nk'ama ekipe nka za Arsenal zamaze kwibagira ibintu vya Ligue des Champions. Reka rero turabire hamwe uko inkino zizogenda ku munsi wa kabiri. Ku munsi wa kabiri n'uyu munsi nyene, aho baza gutangura ekipe ya Seville iza kwakira ekipe ya Strasbourg, kiza kuba ari gihe cy'isaha 12:45. Young Boys iza kwakira ekipe ya Manchester United yaba Cristiano Ronaldo, ba Paul Pogba, ba Bruno Fernandes. Naho nyene urukino rukaza kuba ku igihe cy'isaha 12:45 mu masaha ya hano iwacu. Lille na Wolfsburg uyu munsi nyene igihe cy'isaha 3 z'ijoro
Villarreal iza kwakira ekipe ya Atalanta Bergamo igihe cy'isaha 3 z'ijoro. Chelsea FC iza kwakira Zenit St Petersburg yo muri Russia igihe cy'isaha 3 z'ijoro. Marmo iza kwakira Juventus igihe cy'isaha 3 z'ijoro. Barcelone iza kwakira Bayern de Munich igihe cy'isaha 3. Yitwa choc du jour, aho Barcelone ikunda kugira novita imyaku igatombora Bayern. Tubibutsa ko mu mwaka uheze yayitomboye aho yayinyabise ibitsindo 8-2. Reka tuze kuraba uyu munsi naho ngene biza kugenda igihe cy'isaha 3. Barcelone nubwo biruko ni ekipe ikomeye, nubwo ikunda kuyitsinda Bayern iyihaniza, ariko rero shobora kwihora ikayitsinda. Reka tuze kuraba ukuntu biza kugenda igihe cy'isaha 3 uyu munsi, aho Barcelone iza kwakira ekipe ya Bayern de Munich. Dinamo Kiev iza kwakira Benfica yo muri Portugal. Dinamo Kiev yo muri Ukraine igihe cy'isaha 3 z'ijoro. Ejo ku munsi wa gatatu mercredi, Besiktas iza kwakira Dortmund yo mu Budagi igihe cy'isaha 12:45. Sheriff izo kwakira Shakhtar Donetsk igihe cy'isaha 12:45 ni ku munsi w'ejo. Inter de Milan yo mu Butaliyano izo kwakira ekipe ya Real de Madrid. Twovuga yuko iri muri forme, aho abakinyi ba Karim Benzema bazoba bagiye mu gihugu cy'Ubutaliyano, abakinyi ba Luka Modric, ba Vinicius Junior, ba Camavinga. Atletico do Madrid izo kwakira FC Porto. Atletico de Madrid yo muri Espagne na FC Porto yo muri Portugal iwabo wa Cristiano Ronaldo igihe cy'isaha 3 z'ijoro ku munsi w'ejo. FC Bruges izo kwakira PSG yo mu gihugu cy'Ubufaransa. PSG yaba Lionel Messi, Neymar Junior, Kylian Mbappé, Sergio Ramos, aho uru rukino nako ngene gutezwe n'abantu benshi cyane, aho muzohongera kubona umukinyi Lionel Messi yagarutse muri Ligue des Champions muri ekipe yiwe shasha ya Paris Saint-Germain ni ku munsi w'ejo igihe cy'isaha 3 z'ijoro. Liverpool yo mu Bwongereza izo kwakira ekipe ya Milan AC mu Butaliyano ni igihe cy'isaha 3 z'ijoro. Manchester City yakira Leipzig yo mu Budagi. Iyi ekipe ya Leipzig nayo nyene ntiyoroshe, aho avarane passé yitwaye neza cyane, yarabitweretse. Ni igihe cy'isaha 3 z'ijoro. Urukino inkino zikazorangizwa na Sporting Lisbon yo muri Portugal izo kwakira ekipe ya Ajax d'Amsterdam yo muri Hollande igihe cy'isaha 3 z'ijoro. Akazoca uwambaye muri zino nkino, aho benshi ndazi muzorara amajoro muja gushigikira imigwi yanyu musanzwe mushigikira ku mugabane wa Buraya. Nkaba ndabashimiye cyane mwese mwariko muradutega amatwi, aho twari live mu majwi n'amashusho kuri Iwacu Top TV mu kiganiro Iwacu Sport News, aho mwari kumwe n'umumenyesha makuru wanyu mukunda cyane Jean Paul Dunia kuri micro. Behind camera ni MC Mango. Reka tubasezere tuvuge tuti nagahwan, tuvuge tuti hasta la vista. Ayandi makuru ni ku munsi wa gatanu, aho tuzoba turi live kuri Facebook channel ya Iwacu Top TV na account ya YouTube ya Iwacu Top TV. Reka ndababwire nti bye bye.